Yesu n'umwami. Igice ca 50. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ukiamini ni wizera. Sasa neno hili tulikuwa tunazoea kuongea kwa Kirundi. Iki kintu twa tumenyere kukivuga mu Kirundi, tutaongea kwa Kiswahili sasa. Tugiye kukivuga no mu Kiswahili naho, na ili kila mtu apate kuelewa katika lugha ambayo anaielewa. Kugira ngo umuntu wese ashobore gutahura mu rurimi yumva neza. Mwaka huu ni mwaka wa kuona utukufu wa Mungu. Uyu mwaka ni mwaka wa kubona ubwiza bw'Imana. Tunakuwa tarehe 6 sasa za mwezi wa 3. Turi tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu. Tuko tunakwenda tukiona utukufu wa Mungu. Turiko tugenda tubona ubwiza bw'Imana. Miujiza iko inakwenda ibitangaza bigenda bikoreka. Na mambo mko mnayaona kwa macho. Ibintu muriko mubibonesha maso yanyu. Watu wanashuhudia hapa mbele kwa macho. Abantu bariko shinga intayi mu maso yanyu. Ninyi wenyewe mmejionea yale ambayo Bwana anatenda. Mwebwe nyene muravyibonera ivy'Imana ikora. Tulijifunza mashujaa wa imani. Twarigishijwe kubahizi mu kwizera. Na tulishajifunza shujaa wa kwanza alikuwa ni nani? Twarize umuhizi wa mbere yari inde? Alikuwa ni Adamu. Alikuwa na imani gani? Yari afise kwizera nyabaki. Imani ya kutabiri. Ukwizera ko kuvugishwa. Tulijifunza mtu wa pili. Twarize umuntu agira kabiri. Alikuwa ni nani? Uwo muntu yari inde? Alikuwa ni Eva. Yari Eva. Alikuwa na imani gani? Yari afise kwizera nyabaki. Alikuwa naamini kwamba Mungu amemdanganya. Yizeye yuko Imana yamubeshe. Tulijifunza mtu wa tatu ambao walikuwa ni wawili. Twarize umuntu agira gatatu, uwo muntu bari babiri. Nani na nani? Yari inde nande? Kaini na Abeli. Yari Kaini na Abeli. Kaini alikuwa na imani gani? Kaini afise kwizera nyabaki. Alikuwa na imani ya kutoa chochote mbele za Mungu. Yari afise kwizera ko gutanga ivyo ari byo byose imbere y'Imana. Abeli alikuwa na imani gani? Abeli yari afise kwizera nyabaki. Ya kumtolea Mungu vya kwanza tena vinono. Gutangira Imana vyiza kandi binuze kandi vya mbere. Tulijifunza mtu wa 4. Twarize umuntu agira 4. Alikuwa ni nani? Uwo muntu yari inde? Alikuwa ni Noa. Uwo muntu yari Noa. Alikuwa na imani gani? Yari afite kwizera nyabaki. Aliamini mambo ambayo yalikuwa hajafanyika. Yizeye ibintu bitari bwigera bikogwa. Tulijifunza mtu wa 5. Twarize umuntu agira 5. Alikuwa ni nani? Uwo muntu yari inde? Alikuwa ni Ibrahim. Yari Abrahamu. Na bado ndo tungali naye sasa. Tumeshajifunza vitu vingapi kwa Ibrahim? Tumaze kwiga bingahe kuri Abrahamu? Cha kwanza. Icambere. Cha kwanza kwa Ibrahim. Icambere kuri Abrahamu. Kutoka katika kuva nchi ya kutokuamini, kuva mu gihugu cyo kutizera, na kuingia katika nchi ya no kwinjira mu gihugu cyo kwizera. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ebyenza gusa endaje nazumutima. Uyu ni wa mwanya mwiza w'amasengesho. Reka dusengera imitwaro yose wowe ufise. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse, ndagushimiye kubwa mwene data wamugiriye neza akaba yabonye kino gitondo ni cubahiro kinini. Mwami ndagushimiye kandi ko wamuhaye kumva no majambo ajanye n'ivyo kwizera. Mana bandanye muduzu kwizera, hari byo yarifuza gushikako ariko atarigera bishikako, kuko ukwizera kuguma kunyiganyiga mu mwanya abariko arizera mugani wundi mwanya ukwizera kukatakara. Ariko Yesu ndaguhamagagira ngo umwongereze kwizera kugira ngo bikunde nawazoshike ku masezerano yiwe. Ndizeye ko vyumvise mwami kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu aguhezagire cyane. Turafise amasengesho tuzogira kwa 4, abifuza gusengerwa imitwaro biyaguye ku munsi wa 4 isaha 9 n'igice hajya mu Kigobe, niho tuzokoranira mu Kigobe hafi ya hospital militaire ahari abana naho bita kwa Gerard, ahari ishengero rya Hope Church, niho tuzosengera kwa 4 kuri uyu wa 4 saa 9 n'igice. Kaze rero tuzosengere hamwe, Yesu akugirire neza. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57
1429. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.